Burundi Day, Burundi Day, Burundi Day. Mu butandukane bwabo, abarundi baba mu mahanga bahurikiye muri diaspora y'u Burundi babateguriye umunsi mukuru udasanzwe wiswe Burundi Day. Barundi kazi mwese muri mu gihugu c'Ububirigi no mu micungararo yaho, muratumiwe muri ibi birori bidasanzwe bizoba kwigenekerezo rya 26 Gitugutu uyu mwaka wa 2024 guhera igihe c'isa 8 z'umuhingamo. Muri ivyo birori hazoba harimo imico ibiri yo guhanahana ivyiyumviro. Umuce wa mbere uzibanda kuri ibi bikurikira: amajana amaza ya Burundi Day n'uruhara rwa diaspora y'u Burundi mu iterambere ry'igihugu c'u Burundi, umugambi w'inyubako ya diaspora y'u Burundi hamwe no kwegeranya uburyo bwo kuyubaka. Mu muce wa kabiri naho hazibandwa kuri ibi bikurikira: imico n'umubano mwiza hagati y'abarundi, indero n'intererano ya diaspora y'u Burundi. Hazoba kandi n'umwanya wo kuryoherwa mu mbyino n'intambo z'ikirundi. Umwambaro w'uwo musi uzoba ugizwe n'ibara ryera n'iritukura ndetse n'iry'urwatsi rubisi. Ibi birori bikazobera mu gihugu c'Ububirigi kuri adresse ikurikira: Rue Haute 147 000 Bruxelles, accès via les lignes métro 2 et 6, à 500 mètres de l'arrêt Louise et à 150 mètres via le bus 48 arrêt Jet de Balle.